Salut guys, muraho murakomeye, j'espère ko mumeze neza, muguwe neza, mushima Imana ko natwe dushima Imana. Ni Gloria Munezero kuri micro mu kiganiro Let's Talk. Ni kiganiro ntahora nkora ndi jenyene mugabo bivanye nuko Parfait twara dukorana yafatiriwe ikibazo cy'amagara. Nashoboye kuza ngaha kugira ngo dushobore kuganira. Let's Talk nabizi ikiganiro tuganira tuvugana ku makuru yagiye aravugwa mu ndwi, ikiganiro dukora une fois la semaine. Twavuga ku makuru yavuzwe cyane muri iyo somene, haba muri politike, haba muri mu by'amagara y'abantu, haba mu bintu byinshi bitandukanye, entertainment. Hama rero mubane natwe dushobore kuganira, dushobore kubashikiriza amakuru amwe yaranze iyi somene. Ku makuru dutanguriye ku makuru ya politike, harabaye forum des femmes leaders itegekanywa yama iba yategekanijwe n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Première Dame Angeline Ndayishimiye. Ikaba yatanguye kuri ubu wa mbere wo muri iyi somene iheze, hari itariki 9 z'ukwezi kw'icumi muri uwo mwaka w'2023. Akaba ari forum yatumiwemwo abapfasoni b'ibihugu batandukanye, aho yitabiriye Première Dame wa Zanzibar Mariam Mwinyi, hakabamwo n'uwo muri Kenya Mama Rachel Ruto, hamwe n'uwo mu Rwanda Jeannette Kagame, harimo n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu cacu, hakaba harimo n'abandi bantu bakomakomeye nka Esther Kamatari, hamwe n'abandi batandukanye abamiss n'abandi bapfasoni b'imboneza mu gihugu cacu. Mu gutangura ivyo birori, umupfasoni w'umukuru w'igihugu yarakiriye abo bapfasoni b'abakuru b'igihugu bitabiriye ivyo birori, bakaba baragiye baraganira ku bintu bitandukanye. Akaba ari forum yamaze imisi 3 iriko iraba, aho havuzwe ku bintu bitandukanye, cane cane ku bintu vyerekeranye no gutandukanya ivyaro, harimo n'ibindi vyo gufungura neza n'ibindi bitandukanye, aho Première Dame yasavye yuko hotegekanywa iyindi forum ihuza abagabo b'imboneza hamwe n'abo bapfasoni babo, bashobore kwigira hamwe uko ibintu vyo kugwirirana ry'abantu, surtout gutandukanya ivyaro n'ibindi vyogenda. Mu kurangiza umunsi wa nyuma wo kurangiza yarashimye cyane by'imvamutima, avuga ati ndashimiye cyane abitabiriye iyi forum, ati turi hamwe twarashoboye gushika ku bintu bitari bikeya. Agashimira abitabiriye baba abapfasoni b'abakuru b'igihugu n'abandi batandukanye. Ivyo birori kandi ku munsi byari zitabiriwemo na Premier Ministre Gervais Ndirakobuca, aho yavuga yuko kuri ivyo bintu vyerekeranye no gutandukanya imvyaro n'ibindi bitandukanye, ati nta gitigiri leta irashiraho co kuvuga ngo abana ngo bogeza kuraba, atariko vyari bikenewe yuko abantu bamenya gutandukanya imvyaro. Nivyo vyabaye muri iyo misi 3. Ubu bikenera ashobora kugenda kubisoma kuri Twitter yo mu Première Dame n'ibindi, aho twakuye ayo makuru nuko vyagiye biragenda. Iyindi nkuru nuko kuri wa 13 ukwezi kw'icumi uko imyaka itashe, niho twama duhimbaza kwibuka umuganwa atari umugani w'umusi yagandagurirwako Prince Louis Rwagasore. Twamenye ko Prince Louis Rwagasore yari umwana w'umwami, yari imfura y'umwami, yarondeye kwikukira ku Burundi. Akaba yagandaguwe igenekerezo rya 13 umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1961, akagandagurwa inyuma y'amezi makeya, aho yari yatowe ahejeje gushikirizwa hashikirizwa Uburundi bwemerewe kuronka intara y'ukwikukira Burundi. Tukaba kandi tuzi neza yuko yagandaguwe atarana niyo ntara y'ukwikukira ku Burundi tutarayironka. Mugabo ko twahimbaje uyu mwaka ko vyama bigenda, hatanguye inkuka ya misa aho yari irimwo umukuru w'igihugu cacu, hakabamwo n'umupfasoni wiwe n'abandi banyecubahiro batandukanye. Inyuma y'iyo nkuka ya misa harabayeho kugenda gushira ingori z'amashurwe aho yashinguwe ku musozi wa Vugizo. Ego aho havugwa yuko umukuru w'igihugu yavuze ati kuri uno munsi turamutse twibuka imyaka 62 irangiye incungu y'ukwikukira ku Burundi igandaguwe, tuzirikane kandi twame tugendera mu gushira mu ngiro bimwe mu vyo yashikirije. Ati
ntimwemere uwushaka kudutesha iteka n'itekane uguteza imbere igihugu, nayo imihimbiri abasuma n'abambuzi bazohanwa bimwe bikomeye. Iri ragi ni ukurigendera, ntuzehemukire na rimwe uwiguze igihugu cacu. Umuganwa Rudoviko Rwagasone aho yavuga ati abanyonora ubutunzi bw'igihugu ntituzobihanganira, ntiharamba amahoro n'itekane ry'Uburundi. Ivyo birori bikaba vyahimbajwe ejo, vyarahimbajwe no mu ntara zitandukanye z'igihugu. Tukabandanya mwifuriza urukiro bwiza inyuma y'iyo myaka 62 uko biri kose tugerageze kugendera iragi ryiwe, aho ivyo yatumariye ari vyinshi cane igihugu cacu, na cane cane kutuzanira ukwikukira ku Burundi. Mu yandi makuru yaranze yavuzwe cane muri iyi somene, haravuzwe cane inkuru y'umuntu yazutse, azuka inyuma y'imyaka 3 ngo ahambwe, aho bagenda baravyandika ko ibintu bitandukanye. Ubwa mbere bavuga ko yazutse, ubwa kabiri nawe akagenda aravuga yuko atari yapfuye, ariko akavuga yuko ari abantu bamuhavye ataracikana neza, ngo hanyuma ngo urwo ruzi rwari rwamusomesheje yasumye inkuri, hanyuma acacika nk'ikijuju. Uko vyagiye biravugwa cane, iyo nkuru iramaze iminsi iriko iravugwa, ariko haraheze iminsi ishika kuri 3 habonetse uwundi muntu avuga ko uwo muhungu Tuyisabe Augustin yapfa akazuka ari umwana wiwe yirereye. Bavuga ngo inyuma yo kubona uwapfuye agahambanwa iteka azutse, abantu babuze uwo bitura abaho umuco. Mbere ababanyi b'uwo musore w'imyaka 18 hamwe n'abiwabo bemeza ko yazutse inyuma y'imyaka 3 ashinguranywe iteka ku rupfu rwiwe rwaturutse ku gitanga c'amazi camusomeje inkuru. Inkuru yemezwa n'abajejwe kumenyesha amakuru mu ntara ya Gitega bishikiye muri komine Itaba ahari uwo muhungu. Bavuga ko uwo mwana ubwiwe avuga ko atapfuye, ko ahubwo ubwenge bwayamiriye abo abantu, nabo bakabona ko yapfuye kandi ajanywe muri Tanzania gukora akazi ko kuroba, maze abari ngaho nabo bagashingura igitikatika. Tuyisabe Augustin avuga ko yaciye acika ikijuju, ariko agakora ijoro gusa, kuko ku murango ataba akibona ngo nivyo barya vyari ibintu vyari vyo kurya bidatahuritse. Mama wiwe aremeza ko ari umuhungu wiwe, ariko hari n'uwundi mugabo avuga ko ari umwana yirereye. Bigirimana Angelina mama wiwe aremanga ko uwo musore ari umwana wiwe koko, ngo kanatsinda umuryango bose arabamenya, abo mu muryango bose arabamenya. Na mukuru wiwe ari nawe yirukanze kugira ashingurwe, avuga ko umwana ari we nyene, akavuga ati jewe kuva gipfa narabivuze, uyu mwana apfuye urupfu rutangaje, ariko ari naco gituma namumaranye iminsi 3 ari kiziga, ndamushingura ku munsi ukurikira tubifashijwemo na komine. Umwana araba n'intoki ziwe zirafise uburegeya, n'iryinyo ryari ryaravunitseho n'uko nyene, reka ndetse aracimosha agacube nk'uko vyamye. Ikirenze ngaho uwo mwana araba asa neza cane n'abo bavukana hamwe na nyina. Bishasha rero vyagiye kuboneka mu nyuma nuko ubu habonetse abandi bavuga ko Tuyisabe Augustin ari umwana bareze kuva akiri umwana, ndetse ko yitwa Emmanuel. Ngo nyuma y'amasengesho, gutazira Imana no gushinga intahe, haraje umugabo yitwa Mweko Patrice, abari ngaho batamenye, ashika akora ku rutugu uwo Tuyisabe Augustin avuga ko ari umuhungu wiwe. Abavuga ko uwo mwana yazutse bahuguza, vyateye uruhagarara aho hantu, aho uwo mugabo n'umugore bari kumwe baciye bajanwa kugira intwaro ndetse n'inyamiramabi zitohoze, maze ukuri kuja habona. Mweko Patrice avuga ko uwo mwana wiwe yita Emmanuel yamureze inyuma yo gucura nyina wiwe yari yapfakaye abura iyo aja n'iyava. Umwana yaje agwaye imvunja, ndetse uwo nyina n'umwana ngo aracariho, kandi yamuvyaye ko abana 4 kandi bose ngo bafise uburegeye. Ngo yaba nyina canke uwo mwana bose ngo nta bwenge bukwiye bafise, avuga ko bamwitiranije. Abavyeyi b'uwo mwana basaba nyabona ko abo bavuga ko ari umwana wabo amatohoza yobakorera ko
bakanariha indishi y'akababaro k'iyo myaka yose umwana yakoze adahembwa, ngo umwana nawe ajanwe mu bigo bimukurikirana kugira ngo ubwenge buje ku murongo. Kuri urwo ruhagarara umuhanuzi wa musitanteri wa komine Itaba mu vyo ajejwe harimo imibano, akaba yari yaserukiye komine igihe hashingurwa Tuyisabe Augustin, yasabye abenegihugu gutekana no gukora imirimo ya misi yose, anabemerera ko intwaro n'inyamiramabi bafashe mu ntoki ico kibazo kugira ngo umuco uzoje ahabona. Gushika ubu ntawuremeza ivyo zuka canke ngo abihakane ry'uwo Tuyisabe Augustin abandi bita Emmanuel. Isoko ni mu ntara ya Gitega, mugabo haragiye haravugwa ibintu bitandukanye, aho abantu benshi biyumvira ku bintu bitandukanye vyo kuzuka. Bamwe bakavuga bati uwapfuye akazuka n'umwe, hanyuma abandi bakavuga bati ni muri Bible tubizi, Lazaro niwe yazutse muri misi ine, abandi bakavuga ati ni Yesu Kristo yazutse, abandi bakavuga bati haragiye haravugwa ibintu bitandukanye, harimo kuzuka k'umuntu yitwa Sandrine, aho hariho uwanditse commentaire avuga ati Sandrine waza mu 2010 mu Kirundo yahavuye ava mwiki, yarabayeho canke? Akandika ati amin, abo bantu iyo bazutse barabaho koko? Umwe we waca ibitoki canke Bubanza yaboneka arisha nk'inka, yarabayeho? Abandi bakavuga bati ni jini, abandi bakavuga ati ni daimoni, nta muntu apfa ngo ahetse ngo azuke. Hagenda haravuga ibintu bitandukanye, umuntu wese akashobora kwibaza gute umuntu ashobora gupfa inyuma y'imyaka 3 agaheza akagaruka akavuga ngo yari karemesha. Ivyo bintu by'uburozi barabivuga bitandukanye, mugabo est-ce que ibyo bintu réellement birabaho canke n'ububeshi? Umwe wese arahawe ikaze kugira ngo ashobore kugira icyo abivuzeko, aho gushika kuri iyi saha ata muntu aremeza ivyo bintu vyerekeranye n'iryo zuka canke ngo bihakane nk'uko ibinyamakuru bigenda birabivuga. Ariko uwo mwana wewe akaba yaratanze inkuru, aratanga n'ama-interview ku bimenyeshamakuru bitandukanye, harimo Akeza Net, harimo n'abandi n'abashoboye kumuganiriza benshi batandukanye. Ni inkuru tuzobandanya tubatohoreza, tuzobandanya dukurikirana, hanyuma tukazoza turayivuga ko hagize igihinduka. Hariho n'iyindi nkuru nziza aho bavuga ngo hariho ingingo ibuza iyandikwa ry'udushirahamwe duto two kuziganya no kuguranana tw'abenegihugu yari yafashwe yahagaritswe. Ivyo biri mu rwandiko rw'ibanki nkuru y'igihugu BRB rwatewe ko umukono n'umuyobozi mukuru mushasha w'iyo banki Edouard Normand Bigendako kuri uno wa 10 Gitugutu umwaka w'2023. Muri urwo rwandiko ibanki nkuru y'igihugu BRB ikaba imenyesha ko ingingo yaheruka gufatwa ihagarikwa ry'udushirahamwe tw'abenegihugu two kwiziganiriza no kuguranana yari yafashwe ihagaritswe. Tubibutsa ko iyandikwa y'utwo dushirahamwe yari yahagaritswe na BRB igenekerezo rya 31/0 umwaka wa 2023. Ni inkuru nziza ku bantu benshi bafise amashirahamwe atandukanye, bamwe bagira ibintu by'amasirke, bamwe bafise ibindi bintu byo gukotiza bitandukanye, aho abantu ubonye baciye ubwenge bagenda barikotiriza. Mugabo umuntu akiyumvira ngo ico gihe iyo ngingo yari yafashwe, hariho abavuga ngo ni ingingo ya crédit avec un taux non dépassant 60%, ngo kuko ntaco yaje gukiza atari kubura aho umuntu yiyakira utudeni. Iyo ngingo ushobora kuba ufise ko wayakiriye, ushobora kuba yari yaragukoze ko dokaudonwa. Umwe wese arafise ico yivuga ko, nawe urahawe ikaze kugira ngo ugire ico yivuze ko si wayakiriye neza canke hari ico yinegura. Nuko ni tugenda kwindi nkuru, tugiye mu by'imyidagaduro naho tuvuge ku nkuru yo kugaruka ko mu Burundi kwa Natasha, aho yari amaze iminsi itari mikeya atari mu gihugu c'u Burundi, kuko tubikesha ikinyamakuru Buja Update. Bavuga ngo agishika ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye, Natasha Burundi yabajijwe ko yoba yarumvise ibijanye na telefone ya Dobene yoba yaribwe. Nawe yaciye yishura ko iyo aza kuba ahari yari guca amugabira ngo iPhone 15 Pro Max zibiri nshasha. Inyuma y'indwi zitatu abarizwa mu gihugu c'Ubutaliyano, aho yari yagiye guheraheza kontra yatanguye n'abajejwe gushikana kure ibikorwa vyiwe.
tubibutse ko haheruka kuboneka akavideo yinjiye muri magaze badandarizamo iPhone 15 Pro Max, yavuze ko yari yagiye kugura kado, akaba yagarutse aguze inzu yiwe mu gihugu c'Ubutaliyano mu gisagara ca Napoli. Batasha Burundi akaba ari umuririmbyi asanzwe aririmba indirimbo, akaba ari umupfasoni aririmba amaze igihe kinini yariko araririmba, akaba ateza imbere n'igihugu cacu, akaba afise Club de la Tanganyika, imwe mu mahoteli akomeye cane ngaha mu Burundi, aho yari yagiye mu gihugu c'Ubutaliyano, mukaba mwumva yuko yaje anaguze n'inzu muri Napoli mu gihugu c'Ubutaliyano. Akaba ari umupfasoni asanzwe afise amafaranga ngaha mu Burundi kandi adasiba no kubivuga ko nawe nyene afise amafaranga. Tumukete rero cane, tumuha n'ikaze kandi kuba yagarutse mu gihugu cacu, hanyuma twibandanirize na abandanya ateza imbere igihugu cacu, idarapo ry'Uburundi riduga biciye kuri we. Muri ivyo nyene vy'imyidagaduro haravuzwe cane, hariko haravugwa cane inkuru y'umuririmbyi Aboubacar Karim Sadbi, aho kuri ubu wa 13 Gitugutu umwaka nyene umuririmbyi Sadbi yarasinye kontra y'umwaka wose na societe One Expert, aho agiye kuba umwambasaderi ayiserukira ngaha mu gihugu cacu. Akaba yarashikirije avuga yuko yarashimye cane ko iryo shirahamwe ryamwizeye rikamuhitamwo mu yandi mashirahamwe, akavuga ati n'abandi bafise amashirahamwe ngaha mu Burundi bari bakwiye kubibona bakaza baraha amakontra abaririmbyi, kubera abaririmbyi bafise audience nini, bakurikiranwa n'abantu batandukanye. Akavuga ati hariho abakomedian, hariho abantu, ati n'ibintu vya sport, jewe narigeze kuba umufootballeur narizi, kuba bamisemo ko noserukira One Expert, aho ishiraho ibintu vyo kuhiganirwa vyo kubetinga ku mafaranga, aho itanga 200% ku muntu aba yapariye kuri ivyo bintu vya sport. Akavuga ati n'iteka ridasanzwe noba naratewe, ati n'ayandi mashirahamwe atandukanye azarabiboneraho, azaraha amakontra abaririmbyi batandukanye kugira ngo dushobore gushikana kure ibikorwa vyabo, kuko dukurikiranwa n'abantu batandukanye. Tumuketse cane rero Sadbi, ni intambwe mu Burundi hariko haragenda haraba amakontra atandukanye, abaririmbyi bariko baragenda barakora cane, surtout muri uwo mwaka w'2023 twarabonye amakontra menshi atandukanye yagiye arahabwa abaririmbyi. Rero urumva abajejwe, abafise amashirahamwe, abafise iki, bogerageza bakaza barafasha abo barakorana nabo baririmbyi canke nabo bantu bamenyekana, abo bastar Burundi bwacu, kugira ngo ibintu vyabo bibandanye bigenda neza, kuko urumva ni bo baratera imbere bakaronka amafaranga nabo bakageza kure ibikorwa vyabo. Ca turangiza tuvuge ku nkuru dusimbire mu Rwanda gatoya, tuvuge ku nkuru y'uwahora ategura amarushanwa y'abakobwa banyampinga, uko babita mu Rwanda banyampinga, yitwa Ishimwe Dieudonné, benshi bazi ku izina rya Prince Kid, aho inyuma y'ukwezi, aho yaraheruka kubaka ugwiwe n'umwe mu bigeme bigeze gutorwa yitwa Miss Elsa. Ishimwe Dieudonné akaba yarakatiwe gufungwa imyaka 5. Ishimwe Dieudonné batazira Prince Kid akaba agiye gufungwa azira ivyaha birimo gusaba ruswa y'igitsina abigeme bahoze bitabira amahiganwa y'ubwiza ya Miss Rwanda. Ubucamanza bwo mu Rwanda bukaba bwaheruka kumurekura inyuma yaho yari yarapfunzwe, abamwagiriza bakaza gukura ibirego mu butungane kuko ngo ataco yabakoreye, ariko ubu bivugwa yuko inyuma y'ubukwe bwiwe bongeye kwisubirako. Bakongera bakavuga bati hariho n'amajwi bivugwa ko yafashwe na Miss Rwanda 2021 yumvikana ariko aganira asa n'uwuresha Miss Muheto Divine, ariko ayo majwi Prince Kid akavuga yuko ari amafundikano kuko yafashwe na iPhone 14 mu gihe ico gihe yafatwa itari bwasohoke. Ihiganwa rya Miss Rwanda kuva uru rubanza rwatangura mu mwaka wa 2022 ryaciye rihagarikwa. Uyu mugabo akaba yaramaze ukwezi akoze ubukwe na Miss Iradukunda Elsa, Miss Rwanda 2017, yari yamugwanye ko kugeza aho nawe apfungwa azira gushaka kuyovya amatohoza, ariko baza kurekurwa bose banakora ubukwe.
Prince akaba afite imyaka 30 yo kunguruza urubanza byanse agatabwa mu gasho. Iyi nkuru nayo nyine ni inkuru yagiye iravugwa ko yavuzwe ko amakuru menshi kuva kera agitangura gufatwa yarigeze gufungwa hanyuma ararekurwa, ubu akaba yasubiye gutabwa muri yombi inyuma y'uko yaraheruka kubaka ugwiwe n'uyu mu Miss Rwanda 2017 Miss Iradukunda Elsa. Umuntu arashobora kwiyumvira ngo mbega urukundo rurabaho kwa kundi baba bariko baravuga urukundo rurabaho. Miss Iradukunda Elsa yaravyerekanye inyuma y'ibirego vyinshi yaregwa. Prince Kid yaramugwanye ko gushikaho nawe bamufunga. Harumvikana ama video yabayeho mama we ariko aravuga bamufasha umukobwa wiwe ariko aravuga ati kubera urumva bamwagiriza yuko ashaka gushigikira umuntu yakoze ibyaha, baramufata baramufunga, ariko mama we bakavuga ati ibyo ntavyarimwo. Inyuma y'abamugwanya benshi mu nyuma baramurekura, hanyuma barubaka ugwiwe inyuma y'ivyo birego byose, aho yaratswe yarusinje ariko bagasubira kunguruza urubanza akaba yasubiye gufungwa. Bamwe rero mu makomantere baravuga ngo eswe kuresha bisigaye vyabaye ikosa. Niba umuntu yarareheje abo bakobwa bavuga mu makomantere baravuga ngo bajya bakobwa ni beza, kuba harimo abo yashima akabaresha ati kuresha bisigaye umuhungu wese ariko araresha byofatwa nk'amakosa. Abandi bakavuga bati niba koko yarabikoze ivyo bintu byo guhohotera, byo gufatana ku ngufu canke byo kurya ruswa bw'igitsina, ati byo babikatirwa imyaka 5 gusa canke kubera niba yarabikoze koko nahanwe uko amategeko abikora. Ati mugamugaye bariko baramufukatira imyaka 5 gusa, byumvikana ko hari ibindi bintu byihishe inyuma yavyo. Nuko umwe wese nawe arafise ico bivuga ko, hanyuma umukama akomeze Miss Iradukunda Elsa, hanyuma ubutungane bukora niba icaka imwagira, ubutungane bukore niba kitamwagira naho umuntu arekugwe. Niko umuntu yashobora kubivuga ko, niko jewe ashobora kubivuga ko, mugabo nawe urafise uco woba ushobora kubivuga ko canke ushobora kubifite ko amakuru asumbaya, urashobora nawe kugira ico bivuzeko. Urahawe ikaze kugira komantere kusiga ko kuri aya makuru yose twagiye turatanga, umwe wese arafise ico abivuga ko. Mubandanye mudukurikirana nga kuri BITV, mubandanye muduhitamo mu bandi banshi, canke mubandanye mudusapotinga mu kugira subscribe, mu kugira share, no mu kutwitura mu maserivisi dufise atandukanye. Harimo service turafise, turakora imanza ngaha kuri BI, turakora ibintu bya design, turiko turakinisha green card. Ukaba ufise ushaka kuja muri Amerika, urashobora kuza gutonda chance yawe ukazoja muri Amerika, kwibera mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nuko rero ukabibana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu. Bye.